Igisata kidasanzwe ca sentare nkuru mu Rwanda kiburanisha ivyaha vy'iterabwoba hamwe n'ivyambukiranya imipaka casozereye urubanza rwagirizwamwo umumenyeshamakuru Focus Ndayizera na bagenzi biwe 13. Leta zunze ubumwe za Amerika izosubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu. Incamake y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump uzotangura ejo ku munsi wa kabiri muri Sena. Muri Israel, sentare yabandanije urubanza rw'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu aburana ivyaha vya ruswa. Yabihakanye avuga ko ari umwere. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ruzotangura ejo ku munsi wa kabiri muri Sena. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi. Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabiganiraho biga by'umwihariko ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura, bazakoresha n'iminsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka. Ikigo ntaramakuru AP cyano muri Leta zunze ubumwe za Amerika kirandika ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake. Abatangabuhamya bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize, abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda bita juri mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta zunze ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho inshuro ebyiri ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Urubanza nirumara gutangira, Sena izahinduka urukiko juri maze ihagarike indi mirimo yose ifitanye isano n'imirimo y'inteko ishinga amategeko. Urubanza ruzajya ruba buri munsi usibye kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye nyine ko kuwa gatanu no kuwa gatandatu iba ihagaritse iburanisha kugira ngo we abashe kubahiriza umunsi w'isabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza no kudakora kuva kuwa gatanu kugera kuwa gatandatu. Urakoze Thomas. Leta zunze ubumwe za Amerika izosubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nininahazo. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yabitangaje kuri no wa mbere. Mu itangazo umutegetsi yasohoye yasiguye ko ino ngingo yafashwe mu rukurikirane rw'izindi ngingo ubutegetsi bwa President Joe Biden buriko burafata zifise intumbero yo gusubiza Amerika muri politiki y'amakungu ishingiye kuri demokrasi n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zavuye muri ako kanama mu bihumbi 2018 ku ntwaro ya President Donald Trump. Ico gihe Trump yasiguye ko Amerika yonjoye kubera ako kanama kagwanya Israel atamva ifatika, kakaba kanarimo n'ibihugu bitubahiriza agateka kazina muntu nk'Ubushinwa, Cuba na Venezuela. Anthony Blinken mu itangazo ryiwe nawe nyene yagarutse kuri bimwe muri ivyo vyagiriji, ariko ashimangira ko uku kwiyonjora vyateye igihengeri c'ubuyobozi bwa Amerika muri ako kanama. Ibihugu bitwaza igikenye navyo bivyuririra ko aho guhindura ingendo. Uwo mutegetsi yagize ati kugira dukosore ibitagenda neza muri ako kanama kajejwe agateka ka zina muntu muri ONU dutegerezwa kukajamwo tugakoresha igihagararo cacu mu vyerekeye imigenderanire.
Amerika itegekanya ko mu minsi iri imbere izosaba kuja muri ako kanama nk'igihugu kigasasamwo ubutayegayezwa ikareka kuba indorerezi. Amatora y'ibihugu bisaba kukinjiramwo akaba ategekanijwe mu mpera z'uno mwaka w'ibihumbi 2021. Tugushimire Diane. Tukivuga muri Afrika, abayoboye abatavuga rumwe na leta muri Somalia banse kwemera President Mohamed Abdullahi Mohamed mu kuvuga ko ikiringo ciwe carangiye. Ikiringo ciwe carangiye atakumvikana kwabaye hagati y'impande za politike ku kugena ivyerekeye kumusubirira vyogenda. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rwasohoye itangazo risaba ishigwaho ry'urwego mfatakibanza rujejwe kurongora igihugu gushika amatora ashobore kuba. Abagize urwo runani batangaza ko batazokwemera akigora kariko kose kukongereza ikiringo ca President Mohamed. President Mohamed azwi cyane ku itazirano rya Farmajo yariko arondera ikiringo ca kabiri mu matora yarategekanijwe kuba mu mpera z'umwaka urangiye w'ibihumbi 2020. Amatora yari kuba biciye ku bayobozi b'imiryango igize intara zitandukanye z'igihugu. Yari itegekanijwe ko bahitamwo abari kuba bagize inama nshingamateka bari gutora umukuru w'igihugu. President Mohamed yagiriza abayoboye abatavuga rumwe na leta ko bavuye mu masezerano yafunditswe mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze yategekanije uburyo amatora yoba. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia Hussein Robo yakoresheje mu ndwi iheze ibiganiro vyamaze imisi 3 n'abayoboye intara zitanu zigize igihugu. Iyo nama yabereye mu gisagara ca Dusamareb kiri ku birometero birenga 5,000 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadisho mu ntumbero yo kurondera umwumvikano. Yamara ivyo biganiro vyarahagaze ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Abayobozi b'intara za Puntland na Jubaland batangaje ko batacemera Mohamed Abdullahi Mohamed nk'umukuru w'igihugu. Muri Israel, sentare yabandanije urubanza rw'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu abonana ivyaha vya ruswa, yabihakanye avuga ko ari umwere. Thomas Kamirindi arabandanya iyi nkuru. Urubanza rwa Netanyahu rwatangiye kuburanishwa mu mizi yarwo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize, ariko rwahise rusubikwa kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uyu munsi rero yagarutse imbere y'inteko y'abacamanza batatu mu rukiko rwari rurinzwe cyane bikomeye. Gusa ntibyabujije abaturage bagera nko ku 150 kwigaragambya hanze yarwo bafite ibyapa byanditseho ngo wamunzwe na ruswa, genda va ku butegetsi, ntuzongera kwiba ukundi. Netanyahu yatangarije abacamanza ko nta cyaha yakoze akurikije inama z'abanyamategeko bamuhaye. Yamaze iminota 20 gusa mu rukiko ahita yisohokera arigendera, abavoka be basigara baburana. Nabo basabye urukiko kwigizayo urubanza, bavuga ko bakeneye ikindi gihe gihagije cyo gutegura dosiye yabo neza. Hashize nk'isaha urukiko rwumva impande zombi, koko rwasubitse urubanza, ariko ntirwavuze itariki ruzongera gusubukurirwaho. Benjamin Netanyahu abaye umukuru wa guverinoma wa mbere na mbere mu mateka ya Isirayeli uburanishijwe akiri ku ntebe. Aregwa mu manza 3 zakomatanyijwe, zose zifite imizi ya mbere y'uko aba minisitiri w'intebe, ari nayo mpamvu atazifitemo ubudahangarwa. Zose zigusha ko we n'umuryango we babonye indonke zitubutse zifite agaciro k'amadolari ibihumbi n'ibihumbi, nawe akoresheje ububasha bw'imirimo yari afite akorohereza ibintu bitandukanye abazibahaye. Tugushimire Thomas. Ibikorwa vyo kurondera aboba bahitanywe n'ikibarafu gikomeye cyasenyutse ku munsi w'Imana ku musozi muremure wa Himalaya mu Buhindi birabandanya. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe n'ivyatubwira. Abategetsi bo muri leta ya Uttarakhand yabereye muri iryo sanganya bavuze ko bamaze gutora ibiziga 18 gusa. Hari ubwoba yamara ko abagera ku 165 atawuzi irengero ryabo, nabo boba bari mu bahitanywe n'urwo rubarafu. Umurgujeje gutabara mu Buhindi uriko kandi uragerageza kurokora abakozi 37 bakora mu gisata c'umuyaga nkuba baheze mu runogo inyuma y'aho urwo rubarafu rusenyukiye ahari ingomero 2 z'umuyaga nkuba. Ingomero zononywe n'ibihomoke vy'urubarafu rw'umusozi wa Himalaya ziri ku nzuzi zitwa Alaknanda na Dauliganga. Izo nzuzi zose ziza guhurira mu rundi rwitwa Ganj rwarengewe n'amazi, bituma abanyagihugu bose baba mu micungararo yarwo bimurwa. Abahinga mu vyo gukingira ibidukikije basiguye ko guhomoka k'urwo rubarafu rwo ku musozi munini wa Himalaya rwatewe n'ubushuhe bwinshi buvuye kwihindagurika ry'ibihe. Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi.
muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Igisata kidasanzwe ca sentare nkuru mu gihugu kiburanisha ivyaha vy'iterabwoba hamwe n'ivyambukiranya imipaka rwasozereye urubanza rwagirizwamwo umumenyeshamakuru Focus Ndayizera na bagenzi biwe 13. Inkuru ya Eric Bagirubusa, umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda. N'urubanza ruba hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangiye yibutsa uko imiburanire yagenze mu iburanisha riheruka. Yibukije ko ababuranyi bombi bari bamenyeshejwe ko ari urubanza rwerekeza ku musozo kandi ko ubushinjacyaha bwasabwe gukora umwanzuro wa nyuma ku byo bwavuze bukabishyira mu nyandiko n'uruhande baburana rukabibonaho. Umunyamakuru Focus Ndayizera wahawe ijambo yabwiye urukiko ko ashingiye ku byo ubushinjacyaha buheruka gusobanura bubarega mu nyandiko ikubiyemo ikirego yateshejwe agaciro mu ngingo zayo zose n'umushinjacyaha ubwe. Avuga ko yaje gushyikirizwa indi nyandiko nayo iteshwa agaciro ku mpuzandengo ya 70%, aho urukiko rwahise rubaza umunyamakuru Ndayizera watesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asobanura ko ubushinjacyaha bwagaragaje ukwivuguruza mu gihe bwahindaguraga inyito z'ibyaha. Yavuze ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega harimo n'ibyo butakoreye iperereza, harimo ndetse ngo n'ibidafite inyito. Ati sinigeze ncura umugambi nta nubwo nigeze mbikitso. Yasabye ko urukiko rutagombye kubiha ishingiro rukamugira umwere. Maître Ntare wunganira Focus Ndayizera yabwiye umucamanza ko mwiburanisha riheruka mu mpera z'umwaka ushize 2020 urukiko rwari rwabemereye ko ruzabafasha bakabonana nabo bunganira kugira ngo babashe gutegura neza iburanisha rya none. Kubera icyorezo COVID-19 ariko ntibyashobotse, ari nayo mpamvu Maître Ntare asobanura ko byagize ingaruka ku bunganira. Avuga ko aricyo cyateye Ndayizera kuburana asa n'uhuzagurika asubira mu byavuzwe mu maburanisha yabanje. Ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira nawo ubutegetsi buriho mu Rwanda, uyu amategeko avuga ko ubushinjacyaha bwemeza ko umugambi ari uw'ihuriro nyarwanda RNC, akibaza uburyo uwo yunganira yaza muri uwo mugambi. Ku byerekeye amajwi yumviswe mu rukiko, abaregwa basabaga ko ubushinjacyaha bwayazana bukagaragaza uburyo ari ay'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga. Uruhande rweregura ruvuga ko gucura umugambi ari ukujya ahantu mu nama ukicarana n'umuntu umuganira ku kibazo runaka, mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko umugambi wacuzwe na RNC kandi Ndayizera ngo ntaho yigeze ahura n'abayoboke bayo. Avuga ko mu birego byo gushaka guturitsa intambi hakoreshejwe inziramugozi cyangwa wireless, inyuma hagasobanurwa ko hari bukoreshwe insinga nabyo bitumvikana, agasanga hakwiye guhanwa uwakoze icyaha. Yasoje yanzura ko Focus Ndayizera nta cyaha yakoze kandi ko kubyo bamushinja nta bimenyetso bigaragara. Naho ku munyamategeko wunganira Bwana Karangwa uregwa ko ari we muhanga kabuhariwe mu ikoranabuhanga ryari kwifashishwa mu guturitsa intambi, avuga ko ibyaha bitatu ubushinjacyaha bumurega nta bimenyetso byigeze bigaragazwa. Avuga ko ubushinjacyaha bushingira ku bikoresho byafatiriwe mu biro bye. Yibukije ko bakunze kugaragaza ko ibyafatiriwe ari ibikoresho bisanzwe abatekinisiye bose bifashisha atari ibiturika. Yibukije ko ku cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi bari basabye ko urukiko rwagitesha agaciro. Uyu munyamategeko nawe yavuze ko uwo yunganira ntaho ahurira n'ihuriro nyarwanda RNC, nta naho ahurira na Cassien Ntamuhanga kuko ngo batanaziranye. Karangwa yari yakima avuga ko yari afite ibaruwa y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB igaragaza ibikorwa bye kuri systeme y'ikoranabuhanga mu kurinda umutekano, bityo ko bitandukanye n'iby'ubushinjacyaha bumuregesha. Umunyamategeko umwunganira akavuga ko muri rusange nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bushingiraho bumurega. Yanzuye ko nta mpamvu yo kumuhana kuko nta uhanirwa icyaha atakoze. Abandi bose bareganwa muri iri tsinda ry'abantu 14 havuyemo Cassien Ntamuhanga utaba mu Rwanda barasaba ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro bakagirwa bere. Nka kwibutsa ko ubushinjacyaha bwo bwabasabiye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bose mu buroko. Muri rusange ubushinjacyaha burarega iri tsinda ryose ry'abantu 14 ibyaha bitatu: gucura umugambi wo kugira nawo ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi imbaraga, gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ndetse n'icyaha cyo kubikitso mu gukoresha ibinyuranyije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu. Ibigega by'ibikomoka kuri peteroli bikozwe n'iri tsinda burega ko ryagombaga guturitsa ibisasu. Umucamanza yatangaje ko icyemezo cya nyuma kizafatwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2021. Bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Tugushimire Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi umugambi waguma mu rugo wari umaze indwi zitatu ushizwe mu ngiro mu gisagara cya Kigali wavanyweho. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ababa mu gisagara cya Kigali ukugene bakiriye umugambi ukongera gusubira mu mirimo yabo. Mu by'ukuri nshimishijwe n'uburyo dusohotse muri guma mu rugo
bitewe n'uko iki cyorezo cyari kiduhangayikishije cyane n'ingaruka zitubayeho akenshi nitwe twaziteye kubwo kwitwara nabi bitewe n'ingamba leta yashyizeho ntitwazikurikiza mu buryo batubwiye kwambara agapfukamunwa, gutera metero, ibyo ntabwo twabikoze. Bamwe bariraye, abandi babikora nabi ntibabikurikiza. Ibyo bitubera ingaruka, bamwe barabuze uburyo babonana n'ababyeyi babo, kandi abenshi bamwe babadepanaga nk'umukecuru bari mu rugo nta kintu yishoboje. Ubwo rero ni ibintu byari biduhangayikishije cyane. Byakiriye neza kubera abantu bari gusohoka, bari kugenda, kubera abantu badasohoka ibintu byose byarahombye. Narinze amakuru y'iwacu none ubu ngiye kuyamenya. Twishimye cyane, ubu ibintu byari byaradindiye, abacuruzi bari guhomba, umva twishimye cyane pe. Gusa nyine natwe tw'abanyeshuri turabaye, ariko natwe wenda dufite icyizere ko wenda natwe bazadufungurira. Gusa n'ibi bitwereka yuko natwe tuzafungurirwa. Bitewe n'uko iyiguma mu rugo yari duhangayikishije cyane, umuntu atabona uburyo ashakisha ubuzima, ariko ubu tugize amahirwe, noneho ni ikintu kitubereye amasomo, tugomba kwikosora tugakurikira amabwiriza leta yaduhaye, ingamba yashyizeho tukazikurikiza, twambara agapfukamunwa. Ibyo bizatuma biturinda gusubira muri guma mu rugo. Naho mje kuba ntarabonye uburyo nshakisha ubuzima, urumva bitewe n'uko nta kwinyagambura twari dufite, ibyo ngibyo byatumye. Ariko ubwo noneho tugize ubwisanzure, mu by'ukuri turishimye cyane. Dukwiye kwirinda kandi tureba n'umuntu udakurikije amabwiriza, tumwibutsa mu buryo yakwambara agapfukamunwa. Turishimye cyane yuko nyine badufunguriye, ariko nta iki cyorezo kirajya. Ni ngombwa kukirinda dukurikiza ibyemezo leta iba yadufatiye, kandi natwe buri muntu wese akabera ijisho rya mugenzi we. Twabyakiriye neza, byadushimishije kuko kongera kubona urujya n'uruza rw'abantu batambuka ni ibintu bishimishije. Twumvaga ubuzima busa n'ubwahagaze, nta mamoto agenda, ariko kuri ubu ubuzima bwagarutse muri Kigali. Hari ingaruka byabagezeho kwicara mu rugo cyane cyane, nko mu mibanire y'abantu. Ugasanga niba ari umugabo n'umugore, usanga noneho barabonana amasaha menshi, ugasanga twa tubazo ntitubura. Izo ni imwe mu ngaruka byatugezeho. Ku bijyanye n'ibyo kurya, noneho byari ibibazo. Nkeka ko iyo badafungura noneho byari kuba ibindi. Inzara ntabwo yari yifashe neza. Leta yatanze ibiryo, ariko kumenya bitarageze ku bantu bose. Byageze kuri bamwe, si bose, ko nk'abari basigaye bakora bo ntacyo babonye. Tugushimire Assumpta. Tubandanize mu Rwanda, aho umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco mu mpera z'indwi irangiye yatangaje ko yahaye diyoseze ya Cyangugu mu Rwanda umwepiskopi mushasha. Uwo ni Padiri Edouard Sinayobye, yari umuyobozi wa seminari nkuru iri Nyumba mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, abanza kumubwira uko yiteguriye kurangiza imirimo yashinzwe. Niteguye kumvira Imana idutora ikadutuma, niteguye cyane gufatanya n'abakristu bose bo mu byiciro byose, cyane cyane ababereye ku basaserdoti ba diyoseze. Umurimo w'ikindurabuke tuzafatanya, abihaye Imana baho n'abakristu bose muri rusange, gufatanya kugira ngo ingoma y'Imana ikure, ishinga imizi cyane cyane mu mitima y'abakristu ba diyoseze. Musenyeri, abantu babazi cyane mu bitabo byinshi mwanditse birebana na Kibeho Ntagatifu n'umubyeyi Bikira Mariya. Mbese muzakomeza iyo nzira yo kwigisha Bikira Mariya ndetse no kujya mu bigo mugerageza gufasha abantu kumenya Imana no kuganira nayo? Ndumva Imana izamfasha, n'abakristo bazansabira kugira ngo mbibashe, ariko ndumva nzagerageza kwegera abakristu uko nzabishobora kose, kubegera aho bari hose. Ukomeje ku mubyeyi Bikira Mariya, kwizera Yezu Kristo yakiriye Bikira Mariya nk'umubyeyi wayo ku musaraba. Nta mwihariko wundi mfite ku giti cyanjye, ndi umwana wa Kiliziya, ndi umwana wa Bikira Mariya.
bikira mariya yaje kubitwibutsa ikibeho. Birumvikana ko umugisha wa kibeho, umugisha w'umubyeyi bikira mariya, twese tuwakirana yombi. Nanjye rero ndi kumwe n'imbaga nyinshi y'abakirisitu ku isi yose yakiriye uwo mugisha, kandi numva nifuza ko abantu bose babakira. Mugiye guhabwa inkoni y'ubushumba bwa diyosezi ya Cyangugu mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ku isi byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Abakristu ba diyosezi ya Cyangugu muzabahumuriza mute muri bino bihe bikomeye? Cyambere navuga ni ugukurikiza amabwiriza duhabwa n'igihugu yo gukurikiza amabwiriza duhabwa kwirinda coronavirus, bivuye ku mutima rwose, gushyira agapfukamunwa, kwambara agapfukamunwa neza, guhana intera ya ngombwa, kwirinda aho abantu bateraniye, kwirinda utambaye agapfukamunwa neza, kwirinda ingendo zitari ngombwa, kwirinda kuramukanya, ndetse ibintu byose coronavirus ishobora aho ishobora guca yanduza abantu. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi numva tukigirwaho n'ivanjiri, gufatanya mu buryo ubwo aribwo bwose mu mibereho. Ndashaka kuvuga abakene, abadafite ibyangombwa, abadafite inkongi y'imiti, hakabaho kunganira abayobozi. Imana ifasha uyifashije, natwe tukabigiramo uruhare dushobora gukora byose, ariko nyagasani wazutse, Kristo wazutse, akazatubera koko izuba, umucyo mu minsi myiza twizera iri imbere. Mbese mwabonye akanya ko gutekereza ku ntego izaranga imikorere yanyu? Akanya gato bampaye narabitekereje. Ni intego yoroshye kuyivuga, ariko numva mu mutima wanjye birumvikana isaba Imana kumufasha kandi no gufasha abo tuzaba turi kumwe n'urwo rugendo rwa diyosezi ya Cyangugu. Intego rero yanjye ni ubuvandimwe bushingiye kuri Yezu Kristo. Mwari mwamenya itariki n'umunsi muzashyikirizwa ku mugaragaro ubuyobozi bwa diyosezi ya Cyangugu? Ntabwo ndabimenya, bazabimbwira wenda mu minsi imbere. Musenyeri Edouard Sinayobye, umushumba mushya wa diyosezi ya Cyangugu, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze, nanjye ndabashimiye cyane barinzi. Tugushimire Venuste. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho ikigo IMP cyahitwa Mutwenzi mu ntara ya Gitega citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bava mu bihugu vy'Uburaya batakija mu Burundi kuva aho hatereye ikiza ca COVID-19. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Furera Jean de Dieu Ngiye akirongoye asaba abagira neza bose babishoboye na leta kuzibira ico kinogo. Umumenyeshamakuru wacu Eloge Willy Kaneza ari Nairobi muri Kenya niwe bavuganye. Ikigo IMP Mutwenzi kiri muri komine n'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi, cakira abana bafite ubumuga buterwa nuko kononekara k'uduce tw'ubwonko bikaviramwo bukehabwenge n'ubundi bumuga bwo gukoresha ingingo z'umubiri. Kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato. Kuva ikiza ca virusi ya corona gitanguye kuvugwa mu isi, ikigo catakaje abaterankunga nka bose. Fura Jean de Dieu Ngiye, umuyobozi w'ubuhinga muri ico kigo, yabwije Ijwi ry'Amerika ubukene bwatewe n'iryo bura ry'abagifasha. Ico kiza caratugiriyeko ingaruka zikomeye cyane, kuko nk'imfashanyo twahora turonka muri kino kigo biturutse ku baza hano muri kino kigo, ari abaje kudufasha, abaje nko kutwigisha, ari abaje kugira ngo dukorane ari mu vyerekeye vy'ubuhinga, kuvura, ukurera, dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana n'abadufasha baba benshi cyane, benshi bava mu bihugu vya Buraya nko mu Butaliyana, mu Bufaransa, mu Bubirigi
ububirigi. Abo benshi ubwo buryo bwarabuze bwaba kandi n'uburyo bwaca ku bavyeyi nyene budaca muri kino kigo mu kurira abo bana, ivyo ntibigishoboka. Hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cane, twakorana akaza nk'abo mu gihugu c'Ubufaransa abo twita ishirahamwe rifasha mu vyo kuvura mu gihugu c'Ubufaransa ryitwa CEZEP, ryadufasha cane mu kurondera inyigisho, bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijanye muri ivyo bikoresho kugira dushobore gushira mu ngiro ivyo vyigwa twaronse, bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi canke nyunganira ngingo mu bitabo dukoresha. Sihagarikwa ryo gufashanya na shirahamwe ry'Abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho baciyemeje gutunganiriza. N'ibitaro vy'i Roma mu Butaliyano vyahora vyama bifasha mu bumenyi, ibikoresho no kugira ibipimo nico kimwe. Abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku mutwenzi imbere y'uko COVID-19 itangura kuvugwa. Hariho irindi shirahamwe ryo mu Butaliyano yitwa Gemelli, Hôpital Gemelli, Hôpital Catholique de Roma. Ivyo bitaro vy'abakatolika vy'i Roma vyadufasha cane mu kuza hano mu Burundi nka kabiri mission, bakaza bagapima abantu bose bafite ingwara y'intandara. Uko baza kandi ko batuzanira imiti, urumva barabura ingene baronka imiti, bakabura kandi ingene baza gupima abantu. Ndetse n'iyo porogaramu yabo yo kurwanya virusi yo kuguma mu rugo byabagoye yuko bari banadufasha tugapima, tubarungikira bakaronda umwanya wo kutugira icegeranyo ico biyumvira ku ma examen twakoze, ku masuzuma twagize, bakatubwira ingene twovura. Byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura, byaratumye rero badashobora kuza ari ama ekipema bakoresha ari bidukoresha ivyuma mu gupima intandara, ivyo tukabibura. Furengi yasaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cane mu bijanye no kukironsa imfungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko batera nkunga bosubira kukigarukira. Turagira ingorane cane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu buryo bw'amahera, ubwo buryo ntabwo tugifise, kandi abahora bafasha imiryango kugira nabo nyene basahirize kino kigo. Abana benshi ubu dufise nta mikoro babagifise. Turasaba cane gose ko leta yadufasha ibintu vy'imfungurwa cane, bodufasha n'ibintu vy'imiti, bakoze cane abandi bantu bose bagira neza boshobora kunganira, kandi na leta boheza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho hakora amagara ntamegwa aramigwa, kandi n'ubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere, ivyo birashobora kumufasha cane kuko hari n'abana baba bafite ingorane yo gufungura, nuko tworonka n'ibifungurwa biri variye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi n'ururiro rwabo ugasanga rimeze neza. Ikigo IMP co ku Mutwenzi bugifise abana bagera ku 120, ariko abantu cakira buri musi ruhande y'abakozi baco ni benshi. Bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga 2 kugira ngo bashobore kuvyuka, afungure, yongera agendagende. Turetse abakandi abitura kino kigo baturuka mu ntara 18 zigize Uburundi, iyo baje bakigana nka bose kirabaraza. Ibigo co kimwe n'ivyitaho abageze mu zabukuru, leta ibironsa buri mwaka ibahasha ingana n'ibihumbi 900 mu mafaranga y'amarundi. Ariko kubera ibiciro vy'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga ku mwaka utashe, abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuriha fagitire z'amazi n'umuyaga nkuba mu kiringo c'umwaka, bagasaba ko ubu buryo bwokongerezwa. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Nshuti mwese mukunda radiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu